Sakirimi kibi yatanze umurozi gufa. Abandi bati nyamwongera ikibi mu kindi yagemuriye inkungurufu. Umushahara w'ubuhemu buri gihe uzokwama arakamaramaza. Sagazishije urumuri, ubuzima bwo kuri iyi si bwugarijwe n'ibigeragezo bitandukanye. Abantu n'ibintu, ubukene n'ubutunzi, umunezero n'umubabaro, byose bizokwama ari bigeragezo ku mwana w'umuntu. Nta munsi umwana w'umuntu azoronka agahenge. Abo tubona yuko bahiriwe ntibabura ibigeragezo byabo bingana n'icyubahiro cyabo. Kanatsinda umubindi ushira uvyimvye, inzu utararamo ntiwumenya yuko iva. Yamara imyenge y'inzu iminywana nyeneyo. Abavuze ngo umuntu n'abantu, ngo umuntu n'uwogwiza inshuti ntibabeshe. Ariko agahaze nuko kugira ngo umenye inshuti y'ukuri atari cyoroshe. Kugira ngo uronke uwo kwizera 100% bisigaye ari umuzi w'ibuye. Kuko ivyubu bisigaye ari amayobera. Abitwa yuko ari abavandimwe basangiye ibere, benshi muri bo basigaye badacanwaka. Basigaye barabana y'ingwe kubera ivyisi. Akabi kabishe nuko guhemuka bisigaye byarasasiwe indava mu miryango myinshi cyane. Bivanye n'inzigo, ishari no kutifuriza ineza. Benshi muri twe twashise babimuke ndamuke. Murazi babimuke ndamuke abari bo. Ndibaza sinteba. Ico attention umwana atangiye kudiyara. Ni danger, c'est très dangereux. Uyu n'umunyabinyoga. Kandi adiyara nabi. Ni kintu attention ubonye umwana. Sheri abana baruguru barabihindanya nanje ntabwo kuva muri mfuko yiwe. Barabimaga tora umusomasoma. Baragenda kwimana ariko arahitwa. Bagatora umusomasoma bakawususura neza. Hama bakamira. Mugabo nashaka kwitanisha amahera. Banyani bigire urekarekana n'ababuja bawe. Usuye kuduraza gusaba amafaranga ngaha wewe. Turindira ukwezi guhera baguhembe. Usuye kudurasabiririza wewe azohava nta pretse cyo mu bagenzi. Urumva rero mama ijoro ryose burya naraye niyumvira bijyanye na bijya bintu nambwiye muri ino minsi 2 cyangwa 3 heze. Ngiye kubujanye n'ingene abandi bana bubakira abavyeyi babo nibiki. Arabubakiranye nabayafise. Ariko urazi yuko ako nyine navuze yuko ukeneye ko nanje hari icyo nokora. Hari ikintu ariko ndiyumvira kandi ndabona yuko atawundi wikimfasha atari wewe. Igiki? Mama urazi yuko umuryango wamara umuryango kandi inshuti y'ukuri bugibonera mu magogo. Jina niyumvira amahoro. Ko ndiyumvira amahoro yuko twomutumbera mu gisagara tukaraba yuko twomubwira ibibazo dufise hamuka munsabira akazi. Mahoro nyene mahoro. Yego. Kandi nkuko uri mushiki wase wiwe ari muyomba wanje. Jindazi yuko ijwi ryawe ryoshika ku mutima we gusumba ko jino bimwiganira. Shaje byo mbona twamugiriye nyina wa mahoro. Sinzi ko mahoro ako gatima yo kagira ko kugira ica gufashije kwe. Reka kuza kuyumvira gusa ati ntibishoboka. Je namukoreye ibibi byinshi. Ibi byaraheze. Ibi byaraheze. Hari abantu babika batibagira ikibi bakorewe. None wagikoreye mahoro? None se nayikoreye nyina wiwe. None nyina wari ari he? None ntiyapfuye abimubariye. Hajya naho ntabikoreye we nabikoreye nyina. Kandi papa wiwe ari we musazanje. Niducana uwaka turazirana urunuka. Hajya yumvise mvuze n'iryo jambo ahubwo ngira yo nyamirira kure. Mama umve. Jewe sindukunda kugira yuko uja kunsabira akazi kwa Muyomba cyangwa uja kunsabira akazi kwa Muhisi mukamuyomba. Oya jewe ucyo ndukunda kubwira ati nikugenda kwa mahoro umuntu akamutaka birazi n'umwanya harageze umwanya wuko tugenda tukavugana nabajya abantu tutavugana muri ico gihe giheze kugira ko twosubiza ubumwe kandi kunga ubumwe nuko twomusaba amahoro akazi. Mwana hajya umwana w'ingwe niyo ngwe hajya kibi nakoreye ujya muvyeyi yapfuye nkagikorera na musazanje umenye yuko nujya mwana bifise mu mutwe. Iyo migani ya kera za muyingozi yarakuze arabibona. Iyo migani ya kera ni muyihagarike.
umwana w'imbeba niyo mbeba umwana w'inzoka niyo nzoka ivyo bintu uko uravuga nivyake ubo n'abakeranye baravuze ngo amase yakera ntagihe mu rutaro ivyo rero ntitugume tubisubiramo oya je biracyaraha kuko hajya ikiba umuntu agikoze kiramukurikira hajya kuja gusaba uwo wimye asha ni ikintu gihambaye mama je ndibaza yuko wokorosha gusa wokorosha ukaraba yuko nyabona twunyaragasa nkeje mu gatondo tukaja mu gisagara kuja kumusaba akazi ariko no mu muzi wibuye mugabo kubera uri umwana wanje nkaba nkeneye yuko wotera imbere nk'abandi reka nzogenda mfukame nkoma amashi ndamusabe kandi azovyumva ujya muhungu ugenda azovyumva kubera yuko ujya mwene wacu ujya muhungu wa muyomba ukunda mwumva n'abantu bamuvuga none ugira uvuge none ujya hajya kwa ntuzinya kwa kabura hajya ujya muri mu kuntu wari umeze ntuzi ko bari mu matati na se wiwe yagize gute ntiyawe umuhebeye acafata se wamugurira uwundi ujya muhungu yimereye neza byo byiza hamwe atwemereye kuko n'amahoro mu rundi yogira agatima k'ikigongo kuko biranamusuko asangira niko n'umutima we wusari kanzobigeza ngende ndabe atwemereye atobara amatatu y'amavuta twangiye naho tuzomaramara tugaruke nuko kabisa kuko nije nabigize ikibi nakoze ko numva umenga hari ibintu zigije hanze nasize hano kuziko nanje kuraba higeze mama naje ngira ndabe ingene cyo nja mu cyumba nduhuke gatonya abana ntacari kabisa gusavye buri kanya wari wasagusavye ikintu kumuhereza iki niki we ntubona yuko uri kurasesagura usigaye wigize rero ca kigo cyo gufasha abatishoboye ifo kumwanya umwe nawe uzura uvuga ati ntuko muri kurabafasha tubafasha nk'uyu mukozi we yamaze kurendegera ngaha anya avuze impiki ije umunsi umwe azoza nsanga ngaha ndi jenyene usanga namusimbiye ko n'amakofi cyerega burya rimwe wewe jeri rimwe mugurema burya bavuga ngo akabi gatungwa nka keza n'ukuri nibyo we imana sinzi imana kuntu zakuremye vre shuri kuri abarindegeza none wewe rinda kwanda kubaza none wewe ubushaka ko abantu bose bateseka abantu bose bamenje abantu bose bagira ibibazo niwe nibyo bikuryohera n'ubu rero ugomba kuvuga ko igize intumwa rero gufasha abagowe bose umviriza wewe ndakunda kubona unyibusa umuprofesseur wacu araho urumva yitwa ntuzeya yitwa Madebari Madebari rero ari ukuntu yaduha ibintu bikomakomeye yatanye ibintu bipfobese gose urumva atweka yuko ngo tudakwiye kumenya facilement fuko ngo uducumukura kuko nabo nyene ngo biga ngo baja ku kilometero 10 adi kilometero none ibintu wowe waciyemo ni ngombwa ko abantu bose babicamo none bamanze bamenye ingero ubuzima bwose no babuhonjera bwo no iyo abari inzigo ni inzigo y'ubuzima iyo je nayita inzigo y'ubuzima kuko umuntu udafise inzigo nishobora kugira kwifuriza abandi nabi ufite uburyo bwo gufasha abantu bafashe kuko bujya nkuko ugiye ndakubwira bujya umvirize ndakubwiriye munyana ubuza ngo kwisingana bugufi gose ibi dufise byose ni byakanyisase je ndazi ngaho umwanya n'umwanya je umwuka umvuyemo gusa icyo banza gukora uzobanza kunsopa ibyo mfise urumva agahuzu nambaye n'abaraka baze niyamba niguriye amahera yanjye muzokanyambura mugashire pembe mu mpuzu yero tukagizo gushira mutangwe rero kujyana niyo mpamvu rero jewe rero ko bujya incabwenge itegura kazoza kiwe none abo uriko rahereza nibo bazokuzana mu buzima urumva rero hadi umuntu aje kugusaba aje kuvuga ati mfashe ikintu runaka kwanze cyambere umenye bujya gusaba cyangwa gusabiriza ni ikintu giteye isoni ni ikintu kibara amazi umaze kubona rero umutama nkuriye angana naso simwe angana naso kuri wawe aje kwakubwira ati je nyamu nafashe attention ibintu bijya turabitinya ntabwo uravuga ngo je ngo muzi ngo nguje ngo nocereka ucereka umuntu angana na sokuru wawe wewe bakurabe neza kuri ko imana ahubwo niwe wakikuraba usanga bakoroza uburozi bwo genda ufata itunganye buri sesagura urihereza rubanda nukuri kubera kuko ndiko ndarabukumwe niwe uzusanga neza na neza ni ebana n'impuzu wambaye watanze jewe nimba barandoze gutanga cyangwa gufasha abantu kuri umuntu yandoze yaramfashije jewe amera yiwanje zozumanza ushirenga hani ivyo wanje shiranga utagusesagura ivyo wanje nabibitse sinkeneye ugabanye uruhuha wewe ivyo wanje ndabibone ngaha manze mbona umutungo ngaha
ayiwabo ku ruhande uzoza kuza kuyarondera ku ruhande aho ntazi uyabahereza bugabanya itama nimbi amahera se yo kuri guhereza uwari we wese nibaturuke bayakorera bugabanya itama wewe ntacyo ubuze wambara ukabengiriza nyumviriza wewe ntacyo ubuze wambara ukabegwa urajya icyo ukeneye cyose ubaye mu nzira mu nzu nziza none icyo kira ku gatima kawe ku gatima gatuma wumva udashaka gufasha abantu agatima nyabaki none hari ikintu ushoje sindagutahura erega ivyiza byose n'ivy'abagore inzu nziza ni y'abagore imodoka nziza ni y'abagore amafaranga ni y'abagore ibintu byose byiza ni by'abagore burya rero umugabo adashoboye gupagasa kandi umugabo atagira amahera akondwa na nyina n'igihe mwanka napagasa rero acumukure kabisa bibaye ngombwa kabisa ahwere yakoze siyo kuzaraza gusa ariko kuzajya amaboko azasabiriza ngaho bimunani yaje kugatumba afata isuka ujya muntu yavuze ngo burya ngo badamu tuzo turabaraba neza kuko ntituzi icyo satani yavuganye nabo bari muri Edeni bashaka tuzo turabaraba neza kweri nukuri kwa Mungu kuko bagenda gutahura kuko burya usomye byageze Adamu na Hawa na Eva bari muri Edeni muri paradiso ntakimwe bari babuze urumva ariko nicyabuze yuko Eva satani yamuhendagize mu bintu by'inzeye bitagira mvura Ushika naho abona ibintu biri necessaire akaja mu bintu biri accessoire bicha bitona nabyo biri necessaire bijya bihamba babibura byose niko rero wowe umeze uzovuba nka umaze gusoma cyangwa turi muri ntuzo za Facebook na WhatsApp wewe warasomye cyangwa gisoma cyabaye biyake waragisomye wewe Ija gisoma cha bahebi yake. Wewe si ukunda kuzana ibitabo. Usubira muri primaire wige neza bujya pija bisoma basubira byari ibyo. Bujya bitabo bya primaire. Bisubiremo wige. Mabwo mwiga kwera ngo uramaze kuro turi mu wa mbere. Mukama ukigunga. Kaje rose uri mu wa mbere je ni ndoto. Kajya gasoma ka bahebi yake kajya karatwigishije cyane. Nivyo ariko. Ujya mudamu yabwira ngo ngenda ngurire kajya kwa muzee base tuganira ivyo bindi tubirekekana n'uwo muzee. Je ndakubwiye gusa. Muzee uciwe je ndakubwiye. Byandambiye. Kandi sheri nukuri ko mana namwe yobandanye no ngeso. Kuko je sishaka abantu bamvuruga mu mutwe. Sishaka abantu biriko bantakeza umuntu uzosanga namu. Uzoba wavumwe wa muguru. Namurungitse. Mana kugumana ivyago ngahabirwa bari muri impereza. Uyo ni go out. Mengo urakanye n'ibiki wowe nubona kavura ko kaguye imbeho nagiye turayaga kubyerekeye ya chantier ya umuhungu wacu abatwubakira mahoro urumva abona ko bariko baraheraheza ahacabuze ibintu byinshi urabona burashira champagne ya nuze ya plafond urabona birakubita iripu mu byumba ibara pave ntibasha pave ajya munsi kugira ngo basimante no gusigirangi kibagejeje n'ibyama byabikoresho byo muri toilette ma toilette ntibarayazana bose petite ntibarayimba neza ngo mere neza urumva akazi kacari kenshi gose kamera kandi yaje ayo bintu duko heraheza shanti twara amahera menshi usumba kubaka Nijyanzu ya muri amahera menshi ni nini kandi ni nziza none yagatiza kubaka nziza rega nawe nyene ari yemera nakuri ari yemera ai tuzoba dufite inzu y'akarorero akuri umutumbi wacu inzu y'akarorero bambe wewe umuntu azora ajyama mu nzu asohoka no mu nzu no koga mu nzu menga turi mu gisagara kandi turi ruguru oya turi mu gisagara gitegwa n'umuntu pole wacizoboneka haboneke n'iyindi z'abandi bandi usanga isagara cyatangura ariko tabatanguriye nivyo utanguye amajambere ubundi agakurikira igisagara gizoca kiba ngamo muri aka gatumba kiwacu tuzoba abakarorero kandi rero nawe uratera imigisha kweri kuva aho uziye Ndabona ibintu ni byiza bimeze neza. Emwe bizobandanya ari byiza no kuri. Nawe sigara umutonore nka Simba ash. Nobura kuba umutonore haba nagahuzu banzanye umukobwa wanje ndene kameze. Aha. Neza cyane je ndashima gose ngino berewe. Nanje no kuri nabashima ko mfise umugore mwiza, umugore w'akarorero kabisa abantu bose baraba bagashima bakamira amate. Ha, nyatari. Urumva rero jeyo rero. Ngira ngo bikira hanze. Nze kwishantiye ndabe neza ko
ajya ntuze matriplex ko bayaze kugira plafo ndabe ko n'amarangi ko bayamaze kuyashikana ngira batari gusiga hama nabo rabi twara basigara bakora ngaha canke iranteke no musi dufungura iki no munsi turya umuceri n'ibiyaraye wapi n'agasosi pembeni kiki k'inyama oya ushaka iki kifi sawa nta kibazo nyama ngaha